Umugwi w'Urunani wamaze gushika mu gihugu c'u Burundi nyuma yo kurangiza inkino za Road to Ball zariko zibera mu gihugu ca Tanzania batsinze zose uko ari zine mw'itsinda barimo rigizwe n'imigwi ya Kiti yo mu gihugu ca Tanzania, Bovaru yo mu gihugu ca Seychelles, Nairobi City Famba yo mu gihugu ca Kenya na CNBC yo mu gihugu ca Madagascar. Uretse urukino rumwe batsinze bigoranye 89 kuri 88 umugwi wa Nairobi City Thunder, izindi nkino zose umugwi w'Urunani wazitsinze worohewe cane kuko barangije basumye iyindi migwi bari kumwe amanota menshi. Umugwi w'Urunani zocubandanya mu nkino za Elite 16 zizaba kugenekerezo rya 12 Munyonyo 2024. Umupira w'amaguru gihugu ca Tanzania nico cyari gitahukanye igikombe mu nkino za Sekafa z'abatarenze imyaka 20 zariko zibera muri ico gihugu nyene nyuma yo gutsinda igihugu ca Kenya ibitsindo 2-1. Nayo Burundi kaba bwatsinzwe n'igihugu c'u Buganda ibitsindo 3-1 mu nkino zo kurondera ikibanza ca gatatu. Mu nkino zitanu zose umugwi nserukira igihugu intamba mu rugamba batarenze imyaka 20 bakinye batsinzwe mu ibitsindo 13 batsinda ibitsindo 6. Mu makungu inyuma yo kumara imisi igera ku 348 ataboneka mu kibuga bivuye ku kibazo c'imvune, umukinyi Pablo Gavi w'umugwi wa FC Barcelona yarasubiye kugaruka mu rukino umugwi wa FC Barcelona wariko utsindamo umugwi wa FC Sevilla ibitsindo 5-1. Robert Lewandowski atsindamo ibitsindo 2. Gushika ubu niwe musatirizi wa mbere afise ibitsindo vyinshi ku mugabane wa Buraya ko afise ibigera kuri 14, agakurikirwa na Harry Kane afise ibitsindo 13 nasanzwe akinira umugwi wa Bayern Munich nawe yatsinze ibitsindo 3 mu rukino bariko barakina n'umugwi wa Stuttgart bawutsinda ibitsindo 4-0. Abasatirizi bafise ibitsindo vyinshi kurusha abandi bazohera mu rukino rwa Champions League kuri no wa gatatu ruzohuza umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Bayern Munich. Umera zinongwe kandi umugwi wa FC Barcelona urafise n'urundi rukino rutoroshe kwa El Clasico ruzobahuza n'umugwi wa Real Madrid kugenekerezo rya 26 zobera Santiago Bernabeu. Real Madrid nayo nyuma yo gutsinda umugwi wa Celta Vigo ibitsindo 2-1 irafise urukino rutoroshe ruzobahuza n'umugwi wa Borussia Dortmund kuri uno wa kabiri mu nkino za UEFA Champions League. Mu Bwongereza umugwi wa Liverpool waraye utsinze umugwi wa Chelsea ibitsindo 2-1. Umugwi wa Arsenal utsindwa n'umugwi wa Bournemouth ibitsindo 2-0. Inyuma yo guhabwa ikarita itukura mu gice ca mbere c'urukino, umugwi wa Manchester United nawo waraye utsinze umugwi wa Brentford ibitsindo 2-1. Gushika ubu umugwi wa Liverpool niwe uza kwisonga ugakurikirwa n'umugwi wa Manchester City, Arsenal kaza mu kibanza ca gatatu n'umugwi wa Aston Villa ukaza mu kibanza ca kane. Gushika ku ndwi y'umunani imigwi nka Crystal Palace, Southampton, Wolverhampton Wanderers na Ipswich ikaba itaratsinda urukino na rumwe.